ndiko nigisha icigwa gikomeye kidakunze kenshi kwigishwa ahantu hatandukanye kubera vraiment nibaza ku mwasi yagwanije gose kino kintu ndiko ndabigisha. Hama arashika ahantu umenga aranumije ijwi ry'ababivuga, hama mu mitima y'abantu harinjira imbeho yo gukora kino gikorwa. Hama Satani arushiza kutwicarako surtout mu karere kama finance. Iyi après-midi turaza kwiga cyane bijanye no kwiteza imbere mu buryo butandukanye buri naturel. Ariko iki naco ndiko ndabigisha nico kwiteza imbere mu rundi ruhande. Igikorwa cyo kwiteza imbere mu rundi ruhande. Uvyo no kwita mu buryo buri spirituel. Ndiko nigisha iki kwa dufatiyeho natanguye ku munsi w'Imana icigwa nise ibanga ryo gutangira Imana. Nameze nk'umuntu asigura icyo cyo gutangira Imana nahari ijambo ryumvikana, ariko nama nkunda kenshi gutanga isobanuro kugira ngo umuntu naho yo batahura ikintu gutari kashoboye gutahura neza. Evuze gutangira Imana bisobanura no gutanga ufise conscience ko ha Imana, no gutanga ufise gutahura ko ha Imana. Utanze ufise ukundi gutahura atari kumvuze ntuha Imana. Ashobora kuwuma mugabo udafise uvuga ati juste ndaguhaye, basi ndaguhaye, juste ndaguhaye. Cha ugatanga mu ngoro y'Imana juste ukavuga ati okay ndatanze. Mugabo hariho ivyumviro dutangana ari navyo bidecranche umugisha ukomeye gose. Nigihe umuntu atanze afise ivyumviro ko ahaye Imana, ko atanze kubw'Imana. Ça c'est très important. So nivyo rero twatanguye kuganira ko Dimanche passé. Abantu benshi baza gusenga bashaka umugisha w'Imana. Si vyiza cyane gusenga urondera umugisha w'Imana, ariko nta nubwo ari bibi. Mugabo kwa muza mu nzu y'Imana igihe cyose ushaka umugisha w'Imana ntabwo ari vyiza gose, ariko kandi ntabwo ari icyaha, kuko Imana yacu ni Imana itanga umugisha. Mugabo mu vyo ikora nikeneye gusa ko tugira iduha umugisha gusa, irakeneye ubusabane bwacu, irakeneye ko tugiranira ubucuti nayo. Alors kuza mu nzu y'Imana avuga ati Mana ndakeneye kumpezagira ni ikintu ciza nta n'icyaha ukoze, ariko kandi ari byo vyonyene wama ufise mu vyumviro bya gihe cyose uje gusenga ntabwo ari vyiza igihe cyose. Ariko rero naho abakristo benshi nka 80% baza mu nzu y'Imana bashaka umugisha w'Imana, siko bawuronka. Nico gitangaje, siko bawuronka, siko babona uwo mugisha w'Imana ukora mu buzima bwabo. Alors hariho bamwe baca bafata inzira yo kuvuga ati ngira ngo Imana irakunda gusa ko tuyisenga, irakunda gusa ko tugirira ibintu biciriritse, muga ngira ngo Imana nishaka kuduhezagira, ngira ngo Imana nishaka kuduha ibintu. Bamwe bakavuga ati ngira yanka ko tuja twibona, twoca tugwa mu bwibone orgueil. Abandi akiyumvira ati ngira ngo yanka yuko twava tuja tuyivako. Abandi akavuga ati ngira ngo yanka, bakimvira ibintu bitandukanye bituma Imana havuga ati ngira ngo Imana nishaka tout simplement yuko mererwa neza. Haundi akavuga ati ngira ngo Imana yoba jewe itangeneye, harabo yabigeneye, ati peut-être ishoye ko yabigeneye abantu kanaka, muri abo yabigeneye je ntarimwo, kubera inshuro amaze kuza imbere y'Imana mu nzu y'Imana ashaka umugisha atarigira uronka. Ariko ndagomba kubwira ivyo vyumvira abantu bimvira byose sivyo. Ahubwo kimwe mu bintu bikomeye nifuza gutahura muri iki cigwa nuko umugisha w'Imana hari ukuntu ba active. Hari kuntu umuntu awactive mu buzima bwiwe, hari kuntu umuntu awakira. Hari ama principe spirituel ari ngaha mu ijambo ry'Imana umuntu akora, hama ayo ma principe ari karayakora buhoro buhoro akagenda abona ikiganza c'Imana mu bijanye n'umuhezagiro uhoraho. Buhoro buhoro agenda abona Imana igenda ikora ibintu mu buzima bwiwe. Rero abakristo turakunda canke se hari inyigisho nyinshi tumaze gutahura mbere tunagerageza kuzikora
iyo twigishwa ibyo gusenga abakristo benshi baragerageza agwana usenga iminota 5 akayisenga 10 akayisenga amakorana akayitaba cyangwa iyo tuvuga kubaha Imana vraiment atari umuntu yatewe n'impwemu y'ubugararije mu mutima wiwe umuntu agifise mpwemu yera muri we aragerageza ingene yo kubaha Imana ingene yo kora ijambo ingene yo gendera mu nzira z'Imana ingene yo gendana n'Imana ariko bake cyane bafise umwitwarariko wo gukora ama principe y'ubwami bw'Imana ajanye no gutanga kugira ngo ashobore kwaaktiva umugisha w'Imana ku buzima bwabo bake gose bigishijwe bafise ubumenyi bafise gutahura kwingene batanga kugira baactive umugisha w'Imana ku buzima bwabo ariko muri iki kigwa vraiment niteze ko umuntu wese ariko aranyumviriza ndashima Imana ko waje umuntu wese karanyumviriza muri iki kigwa nzogiheza afise gutahura gukwiye mu bijanye n'ivyo gutanga nico bikora mu buzima bwiwe ariko kandi anabikora ariko mbere nuwo hitamo kutabikora abazi ko yabihisemo ngo afise gutahura praise God Imana ishimwe hallelujah now no munsi ngiye kubaganiriza ibijanye n'igikorwa twama dukora kenshi bamwe tugayikora dutahura ivyo turiko turakora abandi tugayikora tudatahura ivyo turiko turakora tukayikora Jean nk'umugenzo nakuze mbona nza mu rushengero dutanga ikigiracumi hama akaca avuga ati okay nanje ninagenda mu rushengero Imana ikazompeza agira nzoba nta ikigiracumi abandi avuga ati okay jewe nta nico nzokwigira ntanga atari uko gusa ari umugarariji mugabo kubera ko ntigeze aronka umuntu amusobanura neza ico gikorwa icarico nico gikora mu buzima bwiwe alors muri ico gihe umuntu ashoboye gutabona ibintu biriko birakoreka bifatanye n'ico kintu mu buzima bwiwe atari kubera ko adatanga hari igihe atanga adatahura n'umugenzo akora undi nawe akabikora juste hari n'uwiyumvira ati ngira mfashe urushengero ari umuntu yimvira gutyo ngira mfashe urushengero agatanga agomba afashe urushengero ataze muri ubwo buryo yafashije nyene gabo aramisinga aratakaza ikintu gikomeye gifatanye n'ico gikorwa rero ngiye kubaganiriza ikigiracumi icarico murakoze gukomera amashi iyo topic yandi mu rukwikirane rw'izi nyigisho nzokwigisha ugutanga twizera hano ugutanga twizera ngaho ubwa mbere navuze iki mwaravyibakiye navuze gute iki ni muvugana nanje navuze iki ishikanwa offrande ishikanwa naravuze byinshi ukaba utanyumvirije kuri byerekeye offrande bashoboye kuzokumviriza audio barazitanga mu group kugira ngo umvirize mbega ishikanwa hajya bisigurike kubera ko dutanga ishikanwa kubera kino mu nzu y'Imana ntanga ishikanwa kimwe mu bintu ntakunda sinkunda ndanka gukora ibintu natahura ndavyanga gose ndakunda gukora ikintu ntahura alors twagiye mwandike muri ya makarine yanyu kubera iki dutanga ikigiracumi ikigiracumi ushoboye kwandika dim ukoresha ururimi rw'icyongereza ushoboye kwandika title cyangwa ukoresha ikirundi ashobora kuvuga icya cumi canke ikigiracumi namashaka guhera ibintu muri definition ikigiracumi bisigura iki ikigiracumi bisigura iki ikigiracumi bisigura kimwe muri 10 mu vy'Imana yagoheza gice kimwe muri 10 mu vy'Imana yagoheza gice reka mbe pratique gato reka fate ko ngenda mu fuko wanje ko fisa amafaranga okay ndafise 5000
aya 5000 icacumi cyayo un dixième ya 5000 nanga ni 500. Ibi ni ibintu bitahuritse nta muntu umwe atoshobora kubitora ivyo ari byo. Fisi igihumbi un dixième yayo nanga amafaranga 100. Visi ibihumbi 100 icacumi cyavyo nanga ibihumbi 10. Visi umuriyoni icacumi cyayo nangahe ni ibihumbi 100. Okay, numva rero mutahura ivyo ari byo icacumi. Okay, mugabo ikintu ngomba gutahura kubera iki dutanga yendizeme, kubera iki notanga yendizeme. Icambere wandike gutya, dutanga ikigiracumi kuko twubashe ijambo Imana yavuze. Po ya mbere impamvu dutanga ikigiracumi bishobotse baje barabinyandikira hajya. Ikigiracumi icambere tugitanga kugira ngo kuko twubashe ijambo Imana yavuze. Ikigiracumi tugitanga kuko twubashe Imana ijambo yavuze. Ikigiracumi si cyumviro cya Mose. Bibiliya tubwira ahantu umuntu wa mbere atanga gutanga ikigiracumi muri Bibiliya ni Aburahamu. Aburahamu nibaza ko nzohasoma gato. Aburahamu niwo muntu wa mbere yatanze ikigiracumi imbere yuko ivyagezwe biza. Yarose ishurirwa ry'ikigiracumi imbere y'ukundi muntu numwe kuri nose aronka ishurirwa ryacu. Hama aragitanga. Agitanze inyuma gato ibi Aburahamu yagize Imana ivyigisha Mose. Mugabo ikibimuha kandi nk'ivyagezwe. Yamubwira ngo ubwoko bwanje buzuhore buntangira icacumi. Hama abisirayeli baca bijamwo babikora nk'itegeko ry'ivyagezwe. Mugabo yaba Aburahamu yaba Mose baba n'abisirayeli baratahura ko icyimviro cy'ikigiracumi nticavuye mu muntu, nticyatanguranye n'umuntu, si umuntu yaciyumviriye. Nahari Aburahamu yatanguye gukora ubwa mbere, Aburahamu yarabaye inspire. Mu yandi majambo Aburahamu biciye muri mpwemu w'Imana yarahawe, yarabwiwe, yarahishuriwe ivy'ikigiracumi. Aburahamu aratangura gutanga ikigiracumi. Mugabo mwumvirize, isoko ryacu ntiryavuye muri Aburahamu, intango yacu cyatanguranye n'Imana. Igishurira umuntu aratangura kugitanga. Amen. Yaba Mose Imana yamuhaye ivyagezwe, ariko kandi muri ivyo vyagezwe imubwira ko abantu bakwiye kwitangira ikigiracumi. Ariko kandi Mose yaratahura ngo ibi ntibivuye muri jewe, si ivyiyumviro vyanje bipanze gutanga ikigiracumi, bibwiye abantu gutanga ikigiracumi. Ihanga naryo ryarabitahura, ihanga ry'Abisirayeli ryarabitahura ati ni Mose yatubwiye ivy'ikigiracumi, mugabo ni vyatanguranye na Mose, vyatanguranye n'Imana. Imana ibiha Mose, Mose avyigisha abantu. Vyatanguranye na Aburahamu nako n'Imana, Imana ivyigisha Aburahamu, Aburahamu ikigiracumi Mercredi. Mugabo si icyumviro cavukiye mu mwana w'umuntu. Akarero karakomeye gose bivanye niyo tugomba kuja, kuko utazi isoko ry'ikintu biragoye ko wocuba, biragoye ko gikora neza. Ikigiracumi ntabwo cyatanguranye n'umuntu. Okay, abavyigisha rero bose muri nosi, ababivuga bose, si isoko yavyo, sibo babizanye, vyatanguranye n'Imana. Imana yigisha abantu guhora bayitangira ikigiracumi. Imana ishimwe. Alors iyo turiko turabikora rero tubikora nk'abubaha ijambo Imana yavuze. Mumbwire amen. Iyo turiko turabikora nitubikora nk'abashaka kunezereza umuntu wayi ikigiracumi. Igihe Aburahamu yayi ikigiracumi Mercredi ntiyagomba kunezereza Mercredi. Yakoze principe spirituelle,
yakoze instruction, yakoze ikintu yahawe n'Imana gukora. Rero iyo dukora ikigiracumi cyangwa iyo dutangira cumi, ukwiye kubikorana ugutahura kwiza. Ntugombe wobeyise ijambo ry'umuntu, ntugombe ukore ivyo wabwirijwe mu rushengero, ugomba ukore nk'umuntu yubaha Imana kandi ushira mu ngiro ijambo Imana yavuze. Mumbwire amen. Kuko iyo umuntu afise ugutahura kutariko mu bintu aca bikora nabi, cyane naho ntabikore, cyane naho abikoze akabura inyungu zavyo. Rero igihe cyose utanze ikigiracumi, mbize ikintu ca mbere nigishije ngiye kuvuga ibintu bine. Igihe cyose utanze ikigiracumi mu muvyimviro vyawe uri kuratanga, uvuga ati Mana nubashe ijambo we wavuze, nkoze ijambo we wavuze, sindabikoze ngo nezereze umuntu n'umwe, ndabikoze kugira ngo shire mu ngiro ijambo we wavuze. Mureka aranyumva mbwire amen. Aka n'akantu ka mbere. Haleluya. Okay, hamwe navuga ati none igiracumi ko Imana yagihaye Mose nishoba ari cyagezwe, ko yamuhanye ivyagezwe nishoba ari cyagezwe. No, igituma atari cyagezwe ikinzogisigura neza. Principe ntigera bicagezwe, ikinzogisigura imbere. Mugabo wumve ko Imana yagitanze nka principe. Igitanze nka principe, wibuke ko ava yuko Mose ahabwa ivyagezwe hari mu ikigiracumi, Aburahamu yari yarahishuriye ibijanye n'ikigiracumi. Ava yuko ivyagezwe biza, vyumvikana ngo ibijanye n'icacumi imbere yuko kibicagezwe yari revelation. Amen. Imbere yuko kibicagezwe byari ishurirwa Aburahamu yahawe yuko mu bucuti bwiwe n'Imana akwiye gutanga ikigiracumi. Rero Imana kubera iki twubaha ijambo ryayo, ni kubera Imana mu bucuti bwacu nayo icyo twita kubaha Imana. Icyo twita kubaha Imana nama ariko ndabibasigurira vraiment sukurira imbere y'Imana, sukwiruka sugutamba gutya. Icyo twita kubaha Imana ni gukora ijambo Imana yavuze. Amen. Kubaha Imana sukuvuga ati Imana ndakubaha, ndagukunda, ndagira iki n'amajambo menshi aryoshe. Ivyo byose umuntu yobivuga mugabo atakubaha. Mugabo umuntu akubaha ni umuntu akora ijambo ryawe. Ari umuntu yubaha Imana ni umuntu akora ijambo Imana yavuze. Ari igihe cyose uri kurakora ijambo Imana yavuze, uri kurubaha Imana, ni faso yo kubaha Imana. Ari Imana yavuze ngo ntusambane. Mbega ni Imana yabivuze? Mumbwire amen. Ni Imana yavuze ngo ntusambane. Iyo Mana nyene yavuze ngo ntusambane, niyo yavuze ngo mushikanire muzane mu bubiko bwanje ikigiracumi gishitse. Umuntu yubaha ijambo yo kudasambana niwo muntu nyene yubaha ijambo ry'igiracumi. Kuko wavuze ngo ntusambane, niwe yavuze ngo muzane mu nzu yanje ikigiracumi gishitse. Amen. Wavuze ngo musenge ubudasiba, nimuhagarike gukoranira hamwe. Aha turi ngaha kubera twubasha ijambo ry'Uhoraho. Ijambo ry'Uhoraho ngo uko wa munsi wegereza nimuhagarike gukoranira hamwe, muzokwame mukoranira hamwe. That's why turi hano nkabizera, turi ngaha kubw'ijambo Imana yavuze. Yavuze ngo kujya munsi wegereza, uwo munsi uvugwa ni umunsi ukuza k'umwami wacu. Yavuze tujya munsi uko wegereza nimuhagarike ivy'amakoraniro, ivyo gukoranira hamwe. Igituma dusenga ubudasiba ni kubera Imana yavuze ngo musenge ubudasiba. Mugiyo Imana yavuze ivyo, ni nayo yavuze ngo muzane mu bubiko bwanje ikigiracumi gishitse. Kubera iki? Kubera ikindi kintu mpava mvuga imbere gatonya. Mbwa mubanze mwumve iki ngaha, ijambo ryose wubaha akanwa karivuze niko kavuze ngo utange endiziem. Amen. Ndizera kwa kana gakomiritse. Aka kabiri, dutanga ikigiracumi kubw'iterambere ry'inzu y'Imana. Tuko twishira ikibazo kivuga ngo kubera iki dutanga ikigiracumi, cyangwa se kubera iki Imana ishaka ko dutangira ikigiracumi. Icambere mvuze ngo dutanga ikigiracumi
kuko twubasha ijambo ry'Imana. Icya kabiri dutangira 10 kubw'iterambere ry'inzu y'Imana. Haleluya. Basomere Maraki 3 umurongo wa 10. Maraki 3 umurongo wa 10. Maraki 3 umurongo wa 10. Avuga ngo muzane mu bubiko ikigiracumi gishitse. Tugende pore pore, muzane mu bubiko ikigiracumi gishitse kugira ngo inzu yanje ibemwe ivyo kurya. Gishitse bisigura iki? Gishitse bisigura ngo uzane mu nzu y'Imana endizieme nyene. Apana amen. Urumva nk'ubu visi 10,000 hama chenza na majana 8 chanda yitigira 10. Ico sigira 10. Praise God. Imana yampeza igihumbi 50. Hama nabwizo guca ntanga ikigira 10 cha 5,000. Hama chenzana ikigira 10 cha 4,000. Sikigira 10. Ni kintu nisikigira 10 mugabo sico. Ikigira 10 gikwiye kuba ari gishitse. Aso naningamije. Umviriza ngo kugira ngo inzu yanje ibe mw'ivyo kurya. Ndagomba gusunya akantu, inzu yanje ibe mw'ivyo kurya. Sinzi ikintu cyateye mw'isi ya none, ariko ndanakizi cyari cyo ndaza kukibabwira. Aho abantu bumva ko ibindi bintu byose byotera imbere sauf inzu y'Imana. Ibindi bintu byose byokayangana sauf ibintu vy'Imana. Iyi mentalite iri mu bantu gose cyane. Ku buryo umukozi w'Imana ari spirituel, umukozi w'Imana bita umukozi w'Imana wa vrai. Numukozi w'Imana atagira ibishati cyangwa afisi yaheze, yambaye ikirato cyahengamye, atoga neza. Numukozi w'Imana asa nabi. Babonye umuntu akubitise yonze kubera abuze ivyo kurya, para kubera yisonzesheje, amerewe nabi, afise ikoti gendira tuma inkungugu, baca bavuga ati voilà umukozi w'Imana. Sinzi yo mentality ngene satani yayestaye mu bantu kumva ko ibindi bintu vyose vyoba vyiza sauf ivyerejwe uhoraho, sauf ivy'Imana. Ishengero riri mu nyubakwa nziza, iri climatize, hakubuye neza, abantu bicaye neza, baguwe neza, abantu bashaka ngo hajya ahantu nta Mana ihari. Mugabo abantu bari mu matete ari abantu 30 bicaye ku mukeka uri mu inkungugu, bariko baravuza akagoma, batamba igisirimba, nabo nyene bamerewe nabi. Aho hanze baje bati bajya abantu n'abasenzi, bajya abantu n'abantu b'Imana. Boro dusanga imitima yacu yavyakiriye, mugabo harimo mentalite yo gusubiza hasi igikorwa cy'Imana, cyangwa gutanga ivyumviro igicapo kitari cyo cy'Imana yacu. Bani Imana ukaba utarubizi, Imana yacu ni Imana iri excellent mu buryo budasanzwe. Nidushoboye kuvuga excellence y'Imana yacu tutarashikiwayo mu ijuru ngo tuhabone. Umunsi winjiye mu ijuru uzoca umenya ko Imana yacu ari Imana y'ubwiza iteye ubwoba. Umunsi twashitse, Yohana wenyene yahabonye mu nzozi, yabonye mu iyerekwa, aravuga ati ibintu mbonye n'igitangaza, mu ijuru nta barabara ry'ikaburimbi ririyo. Mu ijuru n'inzuzi zaho zirabonerana. Praise God. N'amabarabara yaho n'ay'inzahabu. Nimba amabarabara ari inzahabu, ibikombe navyo bizoba bisa gute? Hamureka imvatu nemwe ijuru hazo hari ibikombe, none irya vino tuzoyinywesha iki? Nari ndakubaza ikibazo, none irya vino bava ko tuzoyinywesha iki? Iyo bica hose je nibaza ko bafise ukuntu bazoyiduha. Nga ivyo bintu rero bazoyiduhamwo. Wibaza ko vyo abisa gute? Nimba ahantu hari clean mu buryo budasanzwe ni mwijuru. Harate nuwavu nageranye ntaji wawe cyangwa ntaji wanje.
harateye ubwo nuwavu nagera ibisagara vyiza muri nose muga nuwavu hageranye n'igisagara kimwe wibaza ko ari ciza muri nose muga biratangaje ingene ibintu vyitwa ivy'Imana mw'isi abantu mentalite yabo iguma ishaka ko vyoba ivyanyuma mu bindi vyoba ibintu bicafuye vyoba ibintu bigayise vyoba ibintu bitameze neza. Haleluya, Imana ishimwe cyane. Bantu Imana iyo mentalite ndagomba ko tuyifuta hano. Abantu umuntu yaje atoza aje gusenga ni wari spirituel. Wibaza kwivya ari byo wewe. Umuntu yaraye ubusa kubera abuze ivyo kujya. Simvuze wisonzejeje ni wari spirituel. Niwe muntu w'Imana. Niwe bita umuntu w'Imana. Umupastori yambaye ikoti nziza n'ikirato ciza. Uwo mupastori n'umunyamubiri. Ivyo mubiri ni ivyo. Nzozambara dayeri nihenze no musene kuza ndayambaye kandi ya mbere nziza. Haleluya. Urazi gituma oya none je no gusengera ugahezagirwa hama Imana nagusengera kugira iguhezagire je ntimezagire dufiki nayo ndayikorera kugira ngo inkeneshe ndayikorera kugira inyicisha inzara. Praise God. Umupastor afise imodoka nziza n'umueliminati. Iyo mentality. Okay. Sijui naringamije, mugangamije akakahana mu nzu y'Imana habe abundance. Inzu y'Imana ibirimo abundance. Umvize impamvu Imana abwira abisengo batanga ibigiracumi. Kwa kugira ngo mu nzu y'Imana ntihabeho ubukene bw'ikintu na kimwe. Inzu y'Imana ibi irimo abundance mu mpande zose. Alors ishengero ry'Imana w'Imana rigeze ahantu rigira ico rikenye, rigira ico rikenye. Mwumvirize si umugambi w'Imana kandi ivyo twe turabibaza. Imana iyo yari yabwiye Abisirayeli ati mwiyaranje mu nzu y'Imana ntihazabura ikintu na kimwe. Alors tuvuze mu nzu y'Imana habe abundance cyangwa habe ivyo kurya ibi bisigura iki? Bisigura ngo mu nzu y'Imana haba ari heza. None urazi yabo mara masabiri wikiye kwasonga bugari ngaho abantu mugwaye imigongo mwashikira mu bitaro ko mundaba gutyo. Haleluya. None ntujyowe wicaye neza. Wicaye neza mugabo urashuhiwe. Ikibazo si Amen. Nubona nk'ubu niganza mugeza mubwira ati mu nzu y'Imana habeho abundance. Mu nzu y'Imana ntihabe gukereranirwa gw'ikintu na kimwe mu izina rya Yesu. Amen. Impamvu Imana yabwira tuvuze ngo mu nzu y'Imana habe ivyo kurya bisigura iki? Bisigura ngo mu nzu y'Imana ntihabura amatara. Ega muri rangaje yacu uno munsi nimwe muyisomera mu gihe cya Maraki. Bisigura ngo mu nzu y'Imana ntihabure piano. Mu nzu y'Imana ntihabure ingoma. Mu nzu y'Imana ntihabure tapi. Mu nzu y'Imana ntihabure decor. Mu nzu y'Imana hase neza. Haleluya. Imana ishimwe. Bisigura ngo mu nzu y'Imana ibintu vyose bibe bimeze neza. Abana bonyene kandi reka ngusora kantu gato. Aha Bibiliya nayivuga ngo mu nzu y'Imana nuko ari inzu yitirirwa izina ry'Uhoraho. Ubundi si inzu y'Imana, ni inzu y'iwacu. None Imana irasengera ngaha. Aha ni iwacu. Muvuga ati aha ni iwacu. Aha ni iwacu. Alors nawe yitirirwa Imana ni twebwe tuyicaye, ni twebwe twasengera. Piano itavuze ni twe tugize ikibazo. Mu nzu y'Imana atari abundance ivyo bigira ingaruka kwishengero apana ku Mana. Imana iri muri ya excellence nababwiye mu bwiza butovuga no musi gusa ibihe bitazoshira. Mugabe inzu yayo hano mwisi izi nzu zitirirwa izina ryayo naho zitirirwa izina ryayo ni igiwacu. Ni twebwe tutegerezwa kwigana Imana nk'abana ikunda tukayidekora nk'uko inzu yayo mu ijuru idekoye. Nitwo yishikira
ntitwoyishikira ariko kameme tukagira mentalite nk'iy'Imana. Papa wacu ahaba hari isuku, ahaba hameze neza, ahaba hari ubwiza. Mentalite isi itwinjizamo yuko uva mu nzu y'Imana haba ahantu hameze nabi, ntimuyakire. Ninde muri mwebwe umwana wenyene niwe atamenya, reka mvuge ukundi kuntu, niwe ataryoherwa n'iterambere ry'iwabo? Amen. Akana kageri gato, okay, mutera imbere mudatera imbere nta na kimwe kabiziko. Mugabo umuntu ari mature, umuntu akuze, mutabona mufite televiziyo akabona papa we yazanye televiziyo, araryoherwa ntaryoherwa? Cyengene mwigira babikira rero, araryoherwa cyangwa ntaryoherwa? Okay, mutari mufise iradiyo agaca bonuzanye iradiyo, nimwari mufise salon agaca bonuzanye salon, nimwari mufise ikinakijya agaca muna murakizanye. Wow, araryoherwa gose. Kubera iki? Ni umwana akuze, iterambere ry'umuryango wabo yumva ari muraba. Ivyo se wadakoze nawe arabikora ko yumva iterambere ry'uwo muryango rimuraba. Mwumve hano Imana rero, iterambere ry'inzu y'Imana, abondase mu nzu y'Imana. Imana ntiyabwiye abamarayika ngo mwirasire ko mu nzu y'Imana hazokwama ari abondase. Nta mumarayika n'umwe abijeje. Mu mafonction yose nababwiye, hariyo nababwiye umumarayika akora iyo nayibabariye, ntawo hari. Nta mumarayika ajejwe kudekora inzu y'Imana. Inzu y'Imana idekogwa n'abana b'igicaniro. Igicaniro, abana bafungura ku gicaniro nibo bagira ico gicaniro kuba ciza. Ico gicaniro kizosa n'ingene na mentalite y'abana b'ico gicaniro ingene basa. Haleluya. So hari abantu rero bidoga, aturabona ku rushengero harashushe. Nabi ndarora gaseri kamwe, umuntu umwe yarateye imbere, ngira mwarakabonye namwe. Umuntu umwe yasengera ahantu hamara atera imbere cyane, atera imbere, agura amamodoka, arahindura ubuzima muhiri wiwe, hari klimatize, imodoka iri klimatize, ahantu hose ameze neza. Mugabo aje mu rushengero asanga hari bwa bushuhe nyene. Ubuzima rero bwamaze guhinduka, ajya ari muri klimatizere, agenda ari muri, agiye ku kazi ni klimatize, ahantu hose amerewe neza. Hama yagera mu rushengero niho hantu honyene yamererwa nabi. Hama acabwira, bahura na mwene data cyamubwira ati je ngiye guhindura urushengero. Imagine ahantu yahezagiriwe, ubu mugisha uronkeye aho nyene. Hama amaze gutera imbere ajavuga ati je numva ajya ahantu dabo nta jimu duha. Ari ama eglise ushikamwo akajiba kaguka ukasenga uri kurakanya. Havuga ati hajya ahantu nta kafi hari, hajya ahantu harashushe, hajya ahantu ameze nabi. Ati je numva umenga nugenda kwisengera handi hantu. Abana batarokonesa aho umugisha wavuye, uko niko bameze. Hama oya bani Imana, jewe yabana ariko ndakiniyo seri, hari ikibazo naca ndamubaza. Naje ndabaza ati kwashushe wakoze iki kugira ntihashuye? Uko wewe iyo bica hose uri umwana wajya ahantu, wewe iyo bica hose birakuraba ivyo mu nzu y'Imana kugira habe abondance mu nzu y'Imana. Ivyo mu nzu y'Imana birakuraba. None wakoze iki kuvuga ko hashushe? Wewe wakoze iki kugira ntihashuye? Hari umuntu avuga ngo ivyuma byacu bisiga bivuga nabi, uri gukora iki kugira bivuge neza? Ega nta mumarayika guri cyuma. Praise God. Kugira mu nzu y'Imana ibintu bitungane, ni Ikigiracumi nicyo gitunganya ibintu. Manzi nagufutemwe ka kantu kavuga ngo Ikigiracumi cyanje pastor ni wakijya. Narinde kuriwe kukijya neza cyose, nkuko ijambo ry'Imana ribinyemerera. Mugabo kubera ibikorwa by'urushengero nta cyonjya. Ngene banda iyo abangiye Ikigiracumi byanyu byose urazi ngene jewe mbameze, ubaze ko mbamba mu ngagara. Oye ibaze Ikigiracumi byose byanyu mutanga. Praise God. Oye none twica mu rushengero iwacu ni kubera katagira amakaro yazane. Ige wewe mu nzu y'Imana habe abondance, zana amakaro. Ati pasa ndayazane gute? Tanga Ikigiracumi bishitse.
Imana yavuze ko mu nzu y'Imana hazoba abundance kubera ibigiracumi. Okay, ndabizi wakwishe n'umuntu yakubwiye ngo ibigiracumi ngo nivyo mu isezerano rya kera. Okay, none mu isezerano rishasha nibari haruwaye? Mbwira mu isezerano rya rishasha inzu y'Imana aho bakoranira ntihagugwa. Praise God. Mu isezerano rishasha amatara Rejoignez-nous yatanga ku buntu. Mu isezerano rishasha piano bagenda muri agora ati duhe. Mu isezerano rishasha none nimba mu isezerano rishasha batahangira 10 ivyo bica bivaye mu nzu y'Imana kugira habe abundance, kugira bishoboke mu nzu y'Imana habe ibikwiye, nuko wewe na jewe dutangira 10 gishitse. Nkunda kubwira abantu indirectement, inconsciemment, umuntu atatangira 10 areka rugara ishengero. Simaka ngo abe yatanze ugwetero vuga ngo ni mwugare ishengero. Lofeti yuko atari karatanga ikigira 10 ntakundi ishengero, ntakunda wanasengera, ntakundi ivyigishwa ahantu, si n'umwana waho hantu. Hey, mumbwire amen. Yoshua kugenda aravuga ati jewe ndi umwana wa MC, uri umwana wa MC, koma uri kuraryugara wewe, koma kubera wagiye gusengerayo. Abantu basengera ngaha ni benshi tutazi, ni benshi. Hari umuntu arengana ngaho akumva ivyuma biko biravuga hava ngo reka ncagenze gusenga, uri muri abo. Imana impamvu yababwiye sugira ikige, Imana yababwiye ngo batayigira 10 kubera ikenye. Imana ntiyashimye kwiyemplika mu byo kubaka amashengero, yashimye ko abana b'ishengero ari bo bari yaruwaye, ari bo bateza imbere igicani abana b'ishengero. Icyo ni cyakangahe? Cya kabiri kivuga gute? Ikigira 10 nico gifasha iterambere ry'urushengero. Niganza mugenzi wawe mbwira ati kiyagira 10 cyawe bimubarire, mfasha kwigisha bimubarire, nico gifasha iterambere ry'ishengero. Ikigira 10 cyawe nico gifasha iterambere ry'ishengero. Okay, icya gatatu, ikigira 10 ni isoko y'umuhezagiro n'uburinzi bw'ivyo uri kurakora. Ikigira 10 niryo soko ry'umuhezagiro n'uburinzi kuvyo uri kurakora. Imana ntiyaduhamagaye gusa gutangira 10 kugira tuyubahe canke naho giti ishengero ritera imbere, mbwa ivyo nyene yabishizemo ibanga ry'umuhezagiro wacu. Amen. Bari Imana, jewe hari amashengero nakuze mbona atanga ibigira 10 batanigishijwe nk'uko ndiko ndabigisha, bakuriyemwo ababwira ati aha dutanga ibigira 10 gusa. Mbwa abo bantu siniwe ndabavuga izina muri kino gisagara, nibo bantu muca mubamenya batunze cyane, bafise ama station, bafise ama alimentation, bateye imbere mu buryo budasanzwe. Murabazi? Okay. Ndeko bavuga imbere ya kamera murabazi. Okay. Igigira 10 kiratangaje ku buryo n'umupagana hisemo kuvuga ati jenzo kwa mantangi igigira 10 umugisha wiuzo azoronka. Uno munsi hariho abantu muri Etats-Unis n'ama organisation akomeye muri Etats-Unis baguye bahevye Imana, mugabo bagumanye principe yo gutanga ivyabo kuby'Imana, kandi baguma baprospera, baguma baje imbere. Haleluya. Alors mwumve ko ibanga ry'umugisha icyo twita kwa active umugisha mu buzima bw'umuntu sanaye navona n'amasengesho. Ibi rero bana Imana mukwiye kuvyumva. Imana ntiyavuze ngo yavuze ngo
gutanga bizana umugisha, apana gusenga bizana umugisha. Gusenga ntibizana umugisha. Murankubita. Gusenga ntibizana umugisha. Muzura bari abantu benshi basenga cyane. Bari ahantu kereke pare hariya. Basenga gose. Mugabo bamwe namwe ndababwira baracari mu matete bamerewe nabi. Ikintu gifasha cyakiva umugisha ku buzima bw'umuntu ni ugutanga, surtout ikigiracumi. Haleluya. Ntubona nk'ibi turiko turavugana wo vyimenyereza. Buhoro buhoro ukaba fidele ku kigiracumi, wewe ukaba fidele. Ukajura gitanga neza kandi regularement. Wotangazwa sinzi igihe vyofata. Mbwa wotangazwa nuko utangura kubona utuntu tumeze nk'udusase tw'umugisha ku buzima bwawe. Uko wavanse utanga ukagumuna wa mugisha wa mwinshi. Uko wavanse utanga wimenyereza gutanga ukabandanya ubona wagukirwa gose mu bijanye n'ikigiracumi. Alors, mwumve bantu Imana. Ikigiracumi nicyo cyakiva umugisha ku buzima bwacu. Musomere mu gusubira mu vyagezwe. Gusubira mu vyagezwe 28:12. Ekamenda bashingiye ntaye imbere ko asoma. Jewe na igihe kimwe natoye agasandugu. Twa dusandugu ashira mu nzu muratubona. Ngo ndadushiremwo amafaranga udufaranga twa epargne nje ndashiramo. Hama ukwezi kugahera ngasanga ya epargne ntayo narosa ngo ndi muri moyo. Cyo ndahita ndavuga ati okay. Je aka gasandugu ndagahinduye. Sinzosura kukita gasandugu ka epargne. Ngenda kita gasandugu k'ikigiracumi. Cyani ha discipline k'ikigiracumi cyanje. Nzokwama ndakizana nkagishira muri ako gasandugu. Ayi Imana impeza gije kuwa mbere. Cankuramwo ngashira muri ako gasandugu. Ayi impeza gije kuwa kabiri ndakuramwo ngashira ngaho. Gutyo Dimanche ngaca negera ngaca nzana ku rushengero. Amen. Kuva ico gihe natanguye kubona nkwiza ndenzako. Rimwe na rimwe banzo somere wa murongo ndabisigure meje kusoma gusoma mu vyagezwe 28:12 avuga ngo uhora hazobugururira ijuru. Uhora hazobugururira ijuru. Ijuru. Ari ryo bubiko bwiwe buninahaye. Ububiko bw'Imana ni ijuru. Ububiko bw'Imana buninahaye bwuzuye ni ijuru. Ububiko sinzi ko muvyumva ni stock. Stock y'Imana ni ijuru. Niho ububiko bw'Imana buri. Mugabo atubwiye ngo uhoraho azobugururira ijuru niryo bubiko bwayo buninahaye. Okay. Imana mwiyumvira Imana ikugururiye stock yayo. Haya. Erega ibi biboneka nibitaboneka ni vyayo kandi niyo yabishizeho. Nga mwibaza Imana ikubwiye ngo ngiye kukugurira stock yanje. Ngiye kukugurira ububiko bwanje. Mugabo question ni Imana ikugurira ijuru habaye iki? Je muri Maraki 3:10. Imana ikugurira ijuru habaye iki? 10 yacavuga ngo muzane mu bubiki ikigiracumi gishitse. Muzane mu bubiki ikigiracumi gishitse kugira ngo inzu yanje ibe ibyo kujyaho nahageze. Enda ni mubingeragereshe. Imana ibaze ku bijyanye n'ikigiracumi iratebeka avuga ati nawe ubutabyizera ngerageza basa. Ikigiracumi n'umuntu atacizera n'umuntu avuga ati jewe nzogitanga hama ndabe ko Imana impezagira. Imana yamuhaye uruhusha imubwira ati surugezo gwiza ko kubamwo si ibintu vyiza byo kugira. Mugabo naho bigira nzogupuruva ko je ntabesha. Amen. Naho bigira ungerageje ubundi Imana yashaka kuyigerageza. Yashaka kubikora mu rukundo. Mugabo ngo naho woyigerageza ukavuga ati Imana je ngira ndabe ko ivyo wavuze ari byo. Yavuze ngo nzogupuruva yuko ivyo navuze ari ukuri. Kugira ngo inzu yanje ibe mu ivyo kujya enda ni mubingerageshe nikoronye n'ingabo agize murabe ko ntazobagomororera ingomero zo mwijuru nk'abacuncuburira umugisha mukabura aho mukwiza. Umviriza urufunguruzo rwa stock y'Imana. Urufunguruzo rwa stock y'Imana
ni ikigiracumi bakivuze hajya hejuru ngo naho bingeragereje urabe ko nazokugomororera mu yandi majambo ko nazokugururira umugisha wanje w'ahantu ho mwijuru hama ukabasesekarira gushikaho mu buraho mu kwiza. Je nabwiye Imana ati Imana nzogutangira igiracumi kandi uzumpezagire kandi nzomenya aho ndabikwiza. Haleluya. Ega je nibaza ko mu isezerano rishasha tutovuga ngo twobura aho tubikwiza kuko urukundo rw'Imana kwashuswe mu mitima yacu. Abarufere bahari ni benshi, abantu batagira shinge na rugero ni benshi, ibisagara bitandukanye byayo wacu ntibigira amashuri, hari ibindi bitagira amabombo, hari ibindi bitagira amazi. None ni gute Imana yompezagira umugisha nkabura aho ndawukwiza? Praise God. Umugisha wose Imana izoduhezagiza tuzomenya aho tuwukwiza vraiment. Tuzofashisha abantu, tuzowakisha ibintu bifasha igihugu, tuzowutezamwe imbere abantu. Abantu basange nanje umugambi mumbwire amen. Hego umuhezagiro wacu ni n'amashimwe ku bandi. Ivyo Imana iduhezagiza bizofasha gushima Imana abandi. Alors mugabo agafunguruzo kugira ububiko bw'Imana bwuguruke ikigiracumi. Bani Imana enda babwire ndabizi neza ikosa rya Mariya burashaka kumbwira ati pastor jewe mbona ntanga rimwe na rimwe ikibazo ufise nyene ni kwera utanga rimwe na rimwe. Imana yavuze ikintu gikwiye kuba umugenzo ukagifata rimwe rizima ukavuga ati ikintu ndagisetinza une fois pour toutes. Ikintu cyose Imana izompezagiza nzogikuramo igiracumi. Nako ndavuga agapwe kavuga gute? Ni isoko ry'iki ry'umugisha n'umuhezagiro. Urakeneye kubona umuhezagiro w'Imana mu buzima bwawe akanako gashiremo. Hama avuga ati pastor reka shareka jewe mfise ubwenge. Ati kandi yenda afise diplome. Hama ndafise n'umutahe. Hama ndi umunyabikogwa. None ga pastor umbwira ko nogenda kurondera amafaranga nkayabura. Yes. Urashoye kuyaronka cyangwa ntuyaronka. Kuko hari abantu benshi bafise ubwenge, bafise diplome isumbuye ufise, bafise n'umutahe usumbuwo bagiye ku isoko bahomberayo. Amen. Kandi hari n'abandi vyakunze. Abandi vyakunze bigenda neza. Ati nega pasa ko vyakunze abo ko vyakunze. Sawa gukunda ni kimwe. Mugabo ujya kumana gukunda ni finalite. Amen. Kandi babwira ikintu. Igikomeye sukuronka ibintu. Igikomeye nukubizigama. Ikigiracumi rero nigigufasha kuronka umugisha gusa kirana ukuzigamira. Haleluya. Ijoro rimwe woronka ibintu byinshi irindi joro bikagendera rimwe. Wotanga urutunzi umeze neza bikarangira umeze nabi hasi yambere kwitabe. Kubera iki? Kubera ko utarose ibintu, ni kubera utarose ikiganza kibizigama. Vyo kugora kwizigamira amagara, vyo kugora kwizigamira abana, vyo kugora kwizigamira ivyo kurakora. Muga Imana yonyene ushoye ku active ikiganza c'Imana nico gishoye kukuzigamira ivyawe. Ari ivyo active ni iki? Nico nababwiye ko igiracumi kiadufasha kuhabwa umuhezagiro n'uhoraho, ku active umuhezagiro w'Imana ku buzima bwacu, ariko kandi no guprotege ivy'Imana yaduhaye. Hari mugenzi umwe ari hano yambwiye afise umugenzi wiwe afise amafaranga nyene, umugenzi we afise amafaranga. Mugamubwira ngo naragize ikibazo ku buryo kama yagwaje mama wiwe kundwi simvuze ku kwezi mama we aragwaye kandi agwaye ingwara atazokira. Mugabo kundwi atanga prix de 10 millions yo kumuvuza. Woba waciye amafaranga ngana gute? Kandi Satana bikorera ku muntu nk'uwo ntapfa. Arakubita imyaka 3 utanga 10 millions kundwi ugateba ugavuga ati ndone ntiyopfa napfa ntapfa. Icyo rero biri iki urugi ntirujya wewe, urugi rugi vyawe, urugi rujya kazi, urugi rujya murima wawe, urugi rujya umushahara wawe kaburi ugiye
urugi rujya konte epargne yawe. Mugihe uvuze ngo murabe ko nazokankamira urugi, ibaze ko umuntu ari fidele kugira 10, Imana iri pre gukankamira urugi mu bintu vyiwe. Bani Imana ndabizi abantu benshi bararose opportunity yo gutera imbere, mugabo urugi ruri mu buzima bw'umuntu. Umuntu yakubwira ati je sinzi bimba ko umenga ibintu bica mu myanya y'intoki. Yes, ni mu myanya y'intoki, icyo nico bita urugi. Umuntu ashobora kurondera akaba afise nk'ama miliyoni amajana 5 canke umumiliyaridi. Tuba twamaze kumukrasa mu bantu babatunzi. Mugabo akaca vyara umwana agenda ngavako yamugaye amiziko amafaranga kayajya yose akayajya gushika bavuga ngo ujya muntu yahora ari umutunzi. Urugi cyangwa cyamutora timere mu bwonko, urugi rukopera ku buryo ibintu byose mugabo bari Imana nimuze dukorera Imana tubikisha ubutunzi bwacu mwico aho ibisuma n'inyenzi bidashika. Hariho kumana siyo bituma siyo Imana ntiyanga abantu ku buryo yo kugomorera urugi. Mugabo mu bintu vya utamenye ngene ba active protection, isi imwe mu yubakiye ku malwa, yubakiye ku mategeko, yubakiye ku ma principe. Utamenye ngene wa active protection mu bikwerekeye uruguru umuryango w'ikibi mu buzima bwawe. Aro kimwe mu bintu sicyo cyonyine numva tuganira ama principe yo gusenga yo kwizera, mugabo kimwe mu bintu vyugara umuryango w'urugi ni Ikigiracumi, kuba fidele Ikigiracumi, kuba umwizigirwa w'Ikigiracumi. Reka nababwire, ni bande bazi ko Imana itajya amafaranga? Naje ndimo aba bantu batadugije mweza ko Imana ijya amafaranga. Nta mafaranga ijya Imana. None kubera iki Imana? Okay, reka ndabibaza kundi kuntu. Ni bande bazi ko Imana idakenye nka jewe? Ni bande bazi ko Imana idakenye? None nimba Imana idakenye, kubera iki tubwira ngo dutange Ikigiracumi? Byashi igomba ko tuyitungisha? Oya, Imana ikireko tuyitungisha, ahubwo Imana irazi, iradukunda, irakeneye ko dutera imbere, irakeneye kuduhezagira, irakeneye ko ibyacu bikingirwa, kandi ivyo yarabinyegeje muri principe yitwa Ikigiracumi. Ikubwiye ngo gitange, sukugira gusa ikumanipire, nikeneye itunga ryawe, ikeneye kukwigisha ibintu vyo gufasha kubaho neza kuri nose. Vuga ati Imana irankunda. Uzokwamuziga ikintu cyose Imana izokwigisha harimo urukundo. None wibaza nk'ubusambanye ngo Imana hari ikintu na kimwe iguma ari Imana. Mugi igiti bivuga ati ntiwice, ntusambane, ntiwibe, ntugire iki. Ikeneye kuguproteja. Nta kindi kintu nyuma yawe. Imana yagukunda, irabiza tugafata iyo nzira uzohereza hariya. Aro mu rukundo rwayo ni nk'umuvyeyi ashe kubona Imana afashe inzira kandi ati ntufate iyo nzira, agomba kore mu muri aturasha kubera mu rukundo rwayo. Aro ivyo Imana itwigisha harimo n'Ikigiracumi, ntiwave wiyumvira ngo cyane ikeneye ivyo tuyiha, cyane ikeneye ivyo ikora mu buzima bwacu biciye muri principe yashizeho. Hallelujah. Twese tuvuga ati protection. Ndamaze kuvuga ibintu bitatu. Icyambere twirezime gato, dutanga kuko twubasha ijambo ry'Imana. Icya kabiri, dutanga kubw'iterambere ry'inzu y'Imana. Icya gatatu, dutanga Ikigiracumi kuko ari isoko ry'umuhezagiro ni iki na protection ku buzima bwacu. Wow, haleluya. Abana b'umuntu yabaye fidele Ikigiracumi ntibasa n'abana b'umuvyeyi atatanga. Ndabwije ukuri, ibi inye iyo abamwonyemere twaba fidele kuri ivyo, twobiprovya abana bacu tugeze mu busaza, tukabwira ati nurambye nabaye fidele imbere y'Imana kuri ibi bintu, tukabigisha amavare y'ubwami, tukabwira ati raba muzobe fidele kuri ibi kuko twarabiprovye birakora, twarabaye fidele, Imana twagendanye turayizi, yaratubwiye dukora ibi twarabikoze, raba umugisha twarose, raba ingene mwebwe mwabayeho, raba ubuzima bwanyene bwabayeho.
urashobora gukura urugi mu ruvyaro rwawe generation ya mbere, muri generation ya kabiri, muri generation ya gatatu, muri generation ya kane gushika mu muryango. Haleluya. Reka ndababaze. Nimba abantu bakorera umwijima cyangwa bakorana n'umwijima, agenda gatanga ibimazi, sokuru wanje agenda gatanga ikimazi, ivyo bintu yagiye kugira je ntari yasinagirana n'umwijima, mugabe ivyo bintu bikankurikirana, bigakurikirana abana banje, bikaguma birekrama ayo maraso akomoka kuri we. Jewe sinigeze nicaye imbere y'umupfumu, mugabe ibintu sokuru yakoze bikaguma biza birondera, vyaramenashije papa, biramenashije na jewe, bizomenasha n'abana banje. How Imana twoyikorera twebwe hama abana bacu ngo basegerereze? How? Ivyo Imana yavuze ngo nzobahezegira kwishika kuri generation ya kane. Iyi generation ya kane nzobacapira umunsi umwe. Ico bisigura ni ikintu cyagutse gose, ni ikintu cyagutse cyane. Haleluya. Alors wumve Imana ivuze ati wowe uzokora ikintu, ati Mutama Atanazi, wowe uzokora ikintu uzobifidere kuri ibi. Jewe vya generation yawe ya mbere nzovyitwararika, generation ya kabiri nzovyitwararika, generation ya gatatu nzovyitwararika. Hari ibintu je ndize ko abana banje batazubaho uko nabayeho. Urazi gituma ndakoreye Imana, ndiko ndakorera Imana. Mumbwire amen. Ndiko ndaba fidele ku Mana, ndiko ndakora ibintu byose bishoboka kugira mbe fidele ku Mana. Alors Imana yaravuze ko umugisha wayo utazoherana na jewe. Mumbwire amen. Abantu tugomba gufatana urwo rugendo, mumbwire amen. Okay. Ako tukari tugeze kwa kangahe? Ka gatatu. Aka kane ariko kanyuma nza kurangirizako. Murabizi turafise conference ku mugoroba. Aka kane. Ikigiracumi tugitanga kubera atari iki wacu. Igido twangiracumi si iki wacu. Na mafaranga atarayi wacu. Mu bihumbi jana ndose. Mbeko beki mumavuga amafaranga menshi. Reka mbere hasi nduge. Mu gihumbi rose ijana amajana 9 nayi wawe, ijana si wawe. Iyo ni mentalite y'Ukristo. Urose umuriyoni, ibihumbi jana si vyaho, amajana 9 niyo mafaranga yawe. Ibihumbi jana sayi wawe. Eka tuvuga ati ikigiracumi si iki wanje. Mu mafaranga yose urose harimwe yatarayi wawe. Akakonyere ko jago akira. Mu mafaranga urose harimwe yatarayi wawe. Niwe parinye ikigiracumi, uzo we parinje umuvumo. Ikigiracumi niba cye parinya, uba we parinje umuvumo. Ikigiracumi nuce investise. Ikigiracumi wowe investije umuvumo. Ikigiracumi ntukige, uzoburi umuvumo. Kuko ikigiracumi si iki wawe, ni nko kwiba. Imana igiye yabwira Abisirayeli, ntiyababwiye ngo mwarase kuntangira ikigiracumi, yababwiye ngo mwaranyivye. Narababaye vrema. Subiza hariya mperera ni ivyo bintu mvuze nivyo. Mperera kuri ndwi, hera kuri ndwi. Hera kuri ndwi. Hera kuri ndwi. Uhereye mu bihe vya basogokuruza. Muhora mukevya mugata amabwirizwa yanyu. Muhora mukevya mugata amabwirizwa yanyu. Nimuyitondere. Nimungaruke ko nanje nzobagarukako. Oya, mwumvirize ntuze. Aha, usomye mu mutwe w'amajambo mwumvirize. Wango abagunga Imana ivyayo. Umuntu yatraduje gane ngo abagunga Imana ivyayo. Kugunga bisigura kwiba, abiri Imana ivyayo. Arero yakabwira Abisirayeli urumva ko Mose yabihanye ivyagezwe, mwarageze igihe barabita. Avuga ati ibintu Mose atwigisha. Okay, twirire. Barabijya. Hana Imana irashavura. Umunsi umwe irabagendera. Itangura kubabwira amajambo. Atwereye mu bimukevya, mugatama ababwirizwa yanje. Nimuyitondere, nimungarukeko, nanje nzobagarukako. Nikora onye n'ingabo agize
yamara muravuga. Umviriza abantu dufate ko turabishere Imana yabwiye ati mwarangunze mwaranyivye muramukevya hama bace baravuga muravuga muti two kugaruka ko mu buryoki. Umviriza iki kibazo two kugaruka ko mu buryoki. Abishenda bataru bavuga ati Mana none twe nituri hanga ryawe twe twarakwihaye rega turacyari hanga ryawe turacyara abantu bawe kandi turacyagukorera urabizi ko mwisi abantu bitirwa izina ryawe ni twebwe twe turabawe Mana ateka mwe mwaramvuyeko ati twakuvuyeko gute atahubwo ni mungarukeko ati tugaruke gute kandi turabawe ubwo bibaza ngo nabi Imana oro baramaze kwivako kera kubera iki Imana avuga ngo mwaramvuyeko. Mwibuke titire vuga ngo abagunga Imana. Mu yandi majambo kudatangira igiracumi kwabo vyabakuye ku Mana. Ikigiracumi ni itegeko ry'impwemu rikumatanya n'Imana. Amen. Reka ndagakominike neza wa Imana. Bone Imana reka ndakubwire ushaka usenga amasaha 28 ugatora ubutunzi bwawe utange ku Mana yawe. Hariho urugero rwo kumatana n'Imana utazofushitseko udashikana ko n'amasengesho. Ushikana ko gusa nuko utoye ikintu cyambere umutima wawe ukunda cyitwa amafaranga ugatanga ati Imana ndagushikaniye iki kiracuma kiye. Ivyo birakumatanya n'Imana. Preveni Imana yababwiye ngo igituma mwebwe ndabagiriza ko mwamvuyeko sikwe mutacitwa ihanga ryanje sikwe mudasenga sikwe mudakorana ni kubera ahubwo mukorana ni muntangira igiracumi. Bace baribaza ati none tukugaruke ko gute tibiroroshe zana mu bubiko iki giracumi kandi gishitse niki nishi Imana yabahaye yabwiye ati niye nabwiye ati nimugaruke musube musenge barasenga yabwiye ati nimugaruke musube mu nkorere barayikorera yabwiye ati nimugaruke musube mugira ibi yabwiye ati ndabagiriza ikintu kimwe mwaramvuye ko kuko ni mukintangira ubutunzi bwanyu sinzi yo mu bushira niko Imana yabagirije. Haleluya. Reka ndakubwira Imana utoye ubutunzi bwawe ukabutwara ku mupfumu ubizi cyangwa utabizi umutima wawe ufatanye n'uwo mupfumu. Utwaye ubutunzi bwawe narabasiguriye la fois passée ingene amafaranga yawe ahantu ari n'umutima wawe ni huri. Uburyo bwiza bwo gutwara umutima wawe ahantu utwara amafaranga. Uburyo bwiza bwo gutwara umutima wawe ku Mana iya amafaranga. Naje kugwana n'ikigatanyanzi. Ndabona ko mukonje. Mugabo je Imana yarantoje muri byose. Yarantoje kwigisha abantu bakonje, irantoza no kwigisha abantu bashushe. Ari mukonje ndigisha, mushuhe nigisha. Haleluya. Ariko rero ndiko ndabigisha byo kubagira ikimazi. Okay, ako turakarenganye. Subira ugende kandi imbere gato. Ndiko ndavuga ko ikigiracumi atari iki? Si iki wawe. Kubera ikatari iki wawe ndakubwira igituma. Reka ni hakarorero. Haguruka ntuze. Haguruka nawe magara meza. Murabona uyu ni magara meza sivyo? Uriya yitwa Joseph. Reka dufate ko Joseph na magara meza bagiyaniye kontra gukorana. Joseph akazana 5 millions. Uyu akazana 5 millions magara meza. Bakavugana ati okay izi 10 millions tugazikoresha. Tugadukorane je nawe. Izi 10 millions tugazikoresha. Akazihereza ujya tugenda ukore hama ni mu nyungu izova muri 10 millions uzohora utwara 50% nanjye ntware 50%. Uzo yakoresha amezi 5 nanjye ndasenda yakoresha amezi 5 hama inyungu tuzoha tukabura hagati. Iyo kontra ni yumvikana. Muri ngaha cyangwa atashe. Iyo kontra yumvikana. Umutawurangana ujya zokora amezi 5 azana inyungu bagabure. Ujya kora amezi 5 azana inyungu bagabure. Okay bariko barakora. Hama uyu akachakora 5 mois. Aheje kuzikora akacunguka muri za 10 millions akacunguka miliyoni zitatu. Yungusi miliyoni zitatu akaca yaraba. Akaca yibuka amabezwe yiwe yose.
ruwaye ntirarihwa minerval sindayiriha ndakeneye impuzu umurimo uraraye Ngozi kavyiyumvira timbe ndafise n'akadeni muri microfinance ntabwo ndariya avuga ati magana meza ashazo kwibaza agarafata bwa bufaranga bwose akaburya arivye ntiyivye igituma yivye ni kubera yibagiye ko hari umuntu bariko barakorana yinyoye umutahe wuyu ariye inyungu yiwe kuko bariko barakorana somera mugwe mwihagarara uko nyene 1 Corinthiens 3:9 tunyarutse ziranye iminota 3 yo kwigisha cankine 3:9 avuga ngo kuko Imana ariyo dukorana namwe muri ndimiro y'Imana vuga ati Imana niyo dukorana vuga ati Imana niyo dukorana vuga ati Imana niyo dukorana okay somera 2 Corinthiens 6:1 avuga ngo kandi ko dukorana nayo abantu bakorana n'Imana mvuge amen. Bwana Imana mwumvirize gukorana n'Imana hamwe se muratahura ati haga pastor ko arigisha ariko akorana n'Imana. No gutahura ko hasi gose muri domaine yose Imana yakurungitsemo mudakoranye naco wovamo. Ugiye kudandaza ukorana nayo, ugiye kwiga ukorana nayo, ugiye ku kazi ukorana nayo. Yashizemo umutahe muri context ndiko ndavuga Imana muri bigi uri kurakora harimo umutahe wayo. Akamugatahuye ndangitse mutagatahuye turaza gucegwa. Muri bigi uri kurakora harimo umutahe wayo. Hamuvuga ati pastor kashaka kuncanga umutahe w'Imana muri buri he sama faranga je nirondereye. Okay voilà reka ndagufasha. Imwe muri kurahema waziguza ngahe umutahe w'Imana. Ubwenge uri kurakoresha wabuguriye umutahe w'Imana. Ingufu uri kurakoresha waziguze he umutahe w'Imana. Ujya muntu yaje akaza ngo mukorane ni wamuremye umutahe w'Imana. Kajya kazi kugira ukaronke wibaza ko ari ubujanja bwawe umutahe w'Imana. Bijya bintu hari ibintu vyinshi. Haleluya. Umutahe w'Imana uraguse mu byo dukora terma ku buryo ahubwo yaba twacanze ngo tugabura ibingana niyo twasendiziye. Yo tubwiye uzojya endizieme wewe hanyuma je muzompe 9 kuko umutahe munini niyo yawe investishije muri twebwe. Hari gihe usenga ibintu bikaba bloke hamuka cuhaguruka ati mwizina rya Yesu Kristo izi nzira ziyugurure ukakibona ziriyuguruye. Iryo zina nigi wawe ukoresheje ubwo bushobozi bwa active abantu ubwi wawe n'umutahe w'Imana yashizemwe aho hantu. Praise God. Imana ishimwe cyane. Sura inyigaze muganza mu byati muri bigi uri kurakora Imana irimo. Rero abakristo beje yiyumvira ngo ni jewe shaka izima mvyuse nkumva birakunza ubu n'ubujanja bw'iwanje. Urazi ko yohagarika gatima mu mwanya mutonye tukaje tugutwara ahantu. Tugacha tugera turavuga ati aheza nijuru tuzohurirayo bagenzi. Tuturutse gutya hama tukabona turatashe hagiyemo umutahe ukomeye w'Imana. We wirinze ijya bisi wafashika gushikana we wibaza kwa mushoferi yabikoze kugira ushike. Ibironi bya Aburahamu yatahura. Aburahamu abasi baraje gutera batwara Loti batwara n'abagore babo barabatwara barabambukana. Aburahamu iyo nkura yumvise acayitana abanyarugo biwa abasore yatoje kugwana bashika 318. Arabegeranya acabwira ati tugende kugwanya bajya bami hama tusubire tukomoze bijya bintu batwaye. Acaragenda twaye abasirikare muravyumva ni nkota
n'ibigwanisho inkinzo n'ibindi, aragenda aragwana, niwe yagwanye, baragwana arabanesha, abanesheje aranyaga, arakomora, yongera aranyaga ivyabo, hama carabizana. Bavuye ku rugamba baryohewe, acahura n'umuserukizi w'Imana yitwa Mercredi, hama acaramubwira ngo mvuye ku rugamba kandi Imana yashoboje natsinze. Ntiyavuze ngo mvuye ku rugamba kubw'ubujanja bwanje n'inkomezi zanje n'abasirikare banje twanesheje, havuga ati Imana yabanye naje ku rugamba natsinze. Aro kubw'ivyo akira ikigiracumi, mwumvirize ishirwa ry'ikigiracumi ahantu ryavuye, avuga ati kubw'ivyo ko Imana yanzigamye ku rugamba akira ikigiracumi. Ikigiracumi nukurokoneza ikiganza cy'Imana cyakoranye nawe kandi kitaboneka. Nico gituma ikigiracumi gitanga abantu bizera. Igiracumi gitanga umuntu atizera. Imwe mu masinye y'umuntu afite ukwizera guke n'umuntu adatanga igiracumi, kuko umuntu afise ukwizera guke agumana ibiharuro, mbere natanga igiracumi nzocanjya gute, nama ibi bintu bizoca bigenda gute. Okay, ayo mafaranga utarayaronka, Imana itarugura ku kagezi wagiki. Hoho ko ari umugisha urabrosa uwundi wagomba kuza. Hoho ko ari nayo protection uruguruye umwijima, uhisemo kujya kugira ugurure Satani. Alors jewe ndi ngaha mu biboneka, hari Imana rero iri mutaboneka. Je nitwa umukristo ndi mu biboneka, mugabo Paulo yavuze ngo ko dukorana nayo. Ndagiye ku kazi, ndakoze ebana ndarose akariyo no munsi, hama ndatashe, nkaca ngenda nkajya yose. Nico gituma Imana yabwiye abisi ati mwaranyivye. Kunyiba bisiguriye hariho pare nategezwa kuronka muri ivyo, kuko nashizemo umutayi, muga ntimwayimpaye, mwaranyivye. Ntivuga ngo mwarase kumpa kubera umuntu sukuyifasha, ibati hari umutayi wanje nashizemo, kandi nashizemo munini, mugabo nahisemo ukwaka mutonyi wa NDCM kugira ngo kubera ikigiracumi gikenewe n'uruzogi ruguma rudufatanije n'uwaduhaye umugisha. Amen. N'uruzogi rudufatanya ruguma rudufatanya n'uwaduhaye umugisha. Mwana niyumvira Imana itubwiye ati muzohere mumpa 5/10. Oya, murabe ingene turemerwa kugira 10. Nyumvire rero yo twobaye disqualifié twese, ariko tuyikomera amashi basuka tubwiye NDCM. Tuyikomera amashi vrema, yaratwiyumviriye ko irazi intege nke zacu, irazi intege nke zacu. Itaba abantu nubaka na DDCM gusa. Nzobigisha ari umuntu atera imbere hama akavuga ati je vraiment Imana ndumva ko je ntobandanya ndayiha NDCM. Mugabo hariho n'abantu rero wa pretanda ayava ngo jewe ngozoba ntanga ngo 5/10, ngo je zinojya ngo zinotanga NDCM. Ntarigira tanga NDCM, ntigeze aba fidele kuri NDCM, akaja agomba gutanga 5/10, akaca bura NDCM byose bikaca bimunanira. Hera ahantu, tangurira ahantu, hamuje ugira n'urugendo n'Imana, ube fidele kugira 10. Niba ba fidele kuri yo, Imana izoba fidele kuri wewe. Bicare mwandike agapwe kanyuma utuntu n'utundi tw'ikigiracumi, utuntu n'utundi ndadusoma gusa, utuntu n'utundi tw'ikigiracumi. Akanwa kandi ka mbere, ikigiracumi gitangwa hehe? Mwandike ikigiracumi gitangwa ku gicaniro iwanyu. Ikigiracumi ntibagiha boro. Iri ni kosa abakristo benshi bigira ngo n'abantu b'impuwe bakora. Ikigiracumi gihaye aboro, si ikigiracumi, yo ni compassion, ni ishikano bya compassion. Ikigiracumi gihabwa Imana, gishigwa ku gicaniro n'uruzogi rukumatanya n'igicaniro. Akona kantu kakandi ka mbere. Aka kabiri, tanga ikigiracumi apana ku mushahara wawe gusa, ku ma opportunité yose Imana iguhaye. Ikigiracumi si ikimishahara,
oya akano kose Imana iguhezagije kuramo igiracumi utange. Jewe apare kaje gasanduku ufise muhira hari wa envelope ngendana mu modoka. Iyo umuntu amezagiye cenga akora akantu kama amafaranga kugira ngo simpave sanga amabezo yahamagaye ntaci ndayakoresha cyashira muri ako ka envelope sipoza kwa yo ntayafise. Tanga igiracumi kutu opportunité twose urose. Ariho ndafashije abantu bavuga ngo genda umunyeshure none umunyeshure ntururonka amafaranga. None witeze kuzoheza ishuri uronka akazi umugisha itawa active kuri kwishuri barankubita. Ariho ndafasha abakene abantu bavuga ngo n'abantu badakora ngo twe turabakene. Iriga ugumanye yo mentalite yo gukena uzoga umukenye gose. Iga gutanga igiracumi. Akandi utuntu utundi kandi ntutange ikigiracumi cy'ivyo wiyumviriye. Ona ari umuntu abari karadandaza ngo jengo ibintu nkora sindabimetriza. Wowe uri umudandaza uhava udufasha ku mugoroba. Wowe uri umudandaza gute udandaza indwi yose ntumenye ngo nungutsaya. Udandaza ukwezi kose ntumenye ati nungutsaya. Hama hageze gutanga igishuma gaca yumvira agacavuga ati okay kameme ndabiravye ngira ngo notanga nka endizieme y'ibihumbi 5. Si endizieme ejo nishikana usoroye. Endizieme ni endizieme nyene. Fata kanyu biharure uri ncyabwenge urakora fata kanyu biharure nungusiki vyagenze gute. Okay tanga igiracumi cyawe. Ni utanga igiracumi wimviriye tanga igiracumi cy'ivyo wungutse nyene. Akandi kantu nakandi ikigiracumi gitanga imbere ya madepense yawe. Gitanga imbere ya madepense yawe. Gitanga imbere y'ibindi vyose. Amafaranga utarayafunguramwo amafaranga utaragira ikindi kintu kuramo ikigiracumi. Andiko ndagutuntu tuzogufasha kuba fidele w'igiracumi. Urindiriye ngo hinge mbanze nshikane muhira mbwire ncanga ntangure kwishura ibintu kanaka uzosanga eka nababwire amabezo yacu amasumba amantre yacu igihe cyose. Mugabo kubera iki tumara ukwezi tukamara andi mezi kwera umugisha w'Imana. Alors wirashe kwigiracumi ugitanze imbere yandi mabezo yawe yose. Akandi ikigiracumi akarero ni jewe nije ndakababariye nimukandike cyaye mushake mukandike nta kibazo. Igiracumi ngaha bari Imana sinzi ngene mwe yaramishuriye ututuntu mpeje kubigisha nibindi byinshi maze igihe niga nzogenda ndabibasigurira. Narabonye kwicikanwa ry'igiracumi ritandukanye gose n'ayandi mashikano. Hari ivyo duheje gusoma mubona byugurura biratandukanye gose n'ayandi mashikanwa yose dutanga ngaha. Alors ishikanwa y'igiracumi kubera ko Imana yitandukanije n'ayandi mashikanwa hano muri AMC tugiye kuritandukanya n'ayandi mashikanwa yose. Amen. Nzohora ngirira isengesho riri special abantu batanze ikigiracumi kuko ni Imana yarifashe mu buryo bw'umwihariko. Alors mwishengero nzo ndarifata mu buryo bw'umwihariko sengera abantu b'igiracumi mu buryo bw'umwihariko bayatange mu giseke cy'umwihariko ikigiracumi. Amen. Urabona ari gihe tubivangatiranye muri ka gaseke tukaje tuzana ngaha tukase ibintu nyene igiracumi kiri special cyatandukanye n'andi mashikano. Alors tuzadugitanga mu buryo bw'umwihariko tugisengere mu buryo bw'umwihariko. Nzokirambarara ko mpaka nzobasengera mugitanga ndabasengere muri mwenyene ndi jenyene hariya. Mwumvirize ivyo reka ntaje muri kuri ankorokana. Amen. Anaje muri kuri ankorokana ibintu byose ngo ndavuga ndiko ndabivuga umwami yabishyize ku mutima neza biratonze. Nzora ndabasengera ngaha mu buryo bw'umwihariko. Hanyuma ndanabasengere mu biro mu mazina abantu bose batanze ibigiracumi muri iyo ndwi tuzoba tugitanga kuwa Mungu gusa. Kuwa gatatu nagi mazozana igiracumi tuzoba tubizana byose kuwa Mungu. Umugisha wose Imana guhezagiye mu ndwi kuwa Mungu zana ibigiracumi.
ushira muri envelope yawe ubika kwa Mungu uzana ibigiracumi. Mureko muranyumva? Hanyuma ukizanye nzogusengera mu buryo bw'umwihariko, hama no mu biro izina ryawe nzorisengera mu buryo bw'umwihariko. Rega je ndakeneye ko ibi bintu muri Maraki bivugwa tubibona bigaragara. Apana ibintu byo gupfa gusa gutanga kwa umwaka ugahera 2-3 gahera ukaraba ikintu kiba cyaravuye mu kabura. Amen. Kubwiyo mvo ndakeneye rero kumenya wewe uko watanze ikigiracumi kugira ndagusengera kuri envelope yawe. Daburi igiracumi gitangwa muri envelope, nishikano ri special tuzorishira muri envelope tuzozibaha. Hama kuri envelope yawe uci wandika akazina kawe ati je ndirankunda Pamela. Hama je ndikunda gusengera mvuga ati ndikunda sengera Pamela yicara imbere mu rushengera. Pamela ndikunda vuga n'uyu. Amen. Imana hezagira ivyo rikarakora, hezagira ibibondo vyiwe, hezagira abizi mu rushengero hamari abantu batumvira ivyo tuvuze. Ankuba ari umuntu amaze kuba preko atazokumvira ivyo tuvuze. Hari umuntu yamaze kuvuga ati jivyo navyo nzogira. Okay, utabigize nta kibazo tuzopfa guhezagira mve kuvuga muri rusangi. Imana n'uyu muntu atumvira uraraho umugirire neza. Haleluya. Imana ishimwe cyane. Twatuntu twanje ndaduhejeje. Duhejeje utuntu n'utundi tuvyaguruke dushima Imana twitahire.